Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero subire mbaye kaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba ari amakuru na cane rero haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu reka tuyatanguriye mu gisata ca politiki ngaha mu Burundi, aho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yoba amaze gukora impinduka zikomeye mu butegetsi ku Burundi. Hari impinduka muri bamwe mu batwara iperereza CNL. Mu ndwi iheze kandi harabaye impinduka ntonto mu barongoye iperereza mu ntara z'u Burundi zose. Intara za Buhumuza na Bujumbura nizo zaronse indongozi nshasha zijejwe iperereza. Hari ndetse haciye iminsi mike hanabaye ihindurwa ry'utwara iperereza mu ntara ya Burunga. Uko ni naho kandi intara zitwawe mw'iperereza kuri uyu munsi. Iya mbere ni Buhumuza, akaba ari Jean de Dieu Ndayiziga yasubiriye Lieutenant Colonel Dioneze Savyimana. Jean de Dieu Ndayiziga batazira muzungu avuga mu ntara ya Karusi mu umuhungu wabo na Sylvestre Abdallah Ndayizeye. Uyu kandi yarakoze ibikorwa byinshi by'iperereza yinyegeza kubera isura yiwe ituma bamwibenda ko ku bijanye n'ubwoko. Muri Kigarama 2024 yaratwaye iperereza mu ntara ya Cibitoke iminsi 5 gusa, baca hamwiyamiriza bamwe bamwise umututsi, ariko kandi sivyo, aje kubatera ubwoba mu gihe kandi yari ahejeje gutera ubwoba umuyobozi w'ibitaro aho ndetse mu Cibitoki yamubwira ko azomwica. Uwo Jean de Dieu Ndayiziga kandi ni umuntu azi kwiyorobeka, agendana Bibiliya mu Pentekoti, yaramaze kandi imyaka yinyegeza mu banywanyi ba MSD, ahandi kandi akishira mu basenzi. Ni umuntu adakunda kuboneka ngo bamumenye. Imodokari yiwe yama yugaye n'ibiyo bitabona. Jean de Dieu Ndayiziga azwi muri bamwe mu bicanyi bakomeye cane mu iperereza ry'u Burundi. Arazwi mu madosiye yo kunyuruza abantu bakaburwa irengero, ndetse na cane cane mu gihe yari icegera ca Elifaze Niyongabo, umurongozi bw'iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Inyuma yaho kandi yaje gutwara iperereza mu ntara ya Cibitoke hama Kayanza. Imbere yo kugenwa gutwara iperereza mu ntara ya Buhumuza, yari asanzwe ari icegera co gutwara iperereza aho nyene mu Buhumuza. Wa kabiri ni Bujumbura. Bujumbura itwawe na Lieutenant Colonel Dioneze Savyimana yasubiriye Colonel Denise Manirakiza. Dioneze Savyimana yahora atwara iperereza muri Buhumuza. Mu mezi 9 yari amaze mu Buhumuza, Dioneze Savyimana yaravuzwe mu mabi menshi akomeye arimwo kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Kuwa 29 ukwezi kw'indwi 2025, Dioneze Savyimana yaranyuruje abagabo 3 b'Igitega baraye mw'ihoteli bita Kinjagara yo ku mugwa mukuru wa komine Gisuru mu ntara ya Ruyigi yarahahora. Abanyurujwe ni Fabien Nizigiyimana, Jean Bertrand Twagiriyeyezu ndetse n'uwundi wa gatatu yoba yitwa Siriyoni. Kuva abafashe ntibigeze basubira kuboneka. Amakuru y'ibanga avuga kandi ko yabishe nabi cane. Dioneze Savyimana ni umusirikare avuka Imbuye mu ntara ya Muramvya yahahora. Yahoze kandi agwana muri CNDD-FDD. Azwi kandi ko yegereye cane umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Angeline Ndayishimiye akaba ari we yahagararikiye ubugeni bwiwe. Ni intwazangabo yize gushika mu mwaka w'umunani, yakoreye cane mw'ikambi icungera umukuru w'igihugu BSPI. Azwi kandi nk'umuntu ashira mu ngiro ivyo ategetswe vyonse. Naho gatatu ni Burunga. Ya gatatu ni Burunga itwawe na Pepin Habimana. Uyu Habimana rero aramaze igihe gito asubiriye Venant Miburo. Pepin Habimana nawe nyene yarazwi mu mabi menshi arimo kunyuruza abantu
bakaburwa irengero be no kuboreza igufa abapfunzwe. Torture yarigeze kandi gutwara iperereza mu ntara za Rutana ndetse na Kirundo. Utanyerera ni Salvatore Horihoze niwe kandi akiramutswa iyo ntara. Umwaka uheze niwe yafatiye mu Kirundo Dieudonné Niyukuri Batazira Labe ndetse n'abagenzi be bari bavuye mu Rwanda, Edouard Nkurunziza, Venant Ndikumana na Fabrice Ribwirumutima. Mu mwaka uheze nyene Salvatore Horihoze yaravuzwe mu rupfu rw'umunyororo Isidore Bayubahe yakuwe mw'ibohero rikuru rya Ngozi acaja kwicirwa ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura. Intara ya gatanu ni Gitega. Venant Ndayishimiye niwe abandanya kurongora iperereza. Umwaka uheze kandi Venant yaranavuzwe mw'inyuruzwa ry'umutama Emmanuel Mfitiye. Kugeza ubu nta gakuru kajanye n'irengero ry'uyu mutama. Uwundi haciye igihe gito yahinduwe ni Venant Miburo yakuwe kurongora iperereza mu ntara ya Burunga acanwa mu cicaro gikuru i Bujumbura aho ajejwe ivyo gufata no kunyuruza abantu responsable des opérations. Muri aya mabanga kandi Venant Miburo yasubiriye Colonel Aggrese Ndayikengurukiye Batazira Nkoroka aherutse gusubizwa mu gipolisi. Venant Miburo kandi ntawudondora amabi yavuzwemwo ngo ayamare ni icamamare mu kunyuruza abantu bakaburwa irengero ryabo. Kuva intara n'amakomine bigabanutse haragenwe abatwara iperereza mu makomine yose y'u Burundi. Aba nabo nyene barakomeye kandi barafise uruhara rukomeye cane mu byo kunyuruza abantu bakaburwa irengero ryabo. Birahambaye kandi ko nabo nyene bamenyekana mu gihe kandi abajejwe iperereza baboneka cane mu mabi bakorera abarundi. Birahambaye ko bamenya ko nabo ijisho ry'abarundi ribariko. Mu yandi makuru kandi reka dusimbire kuko baravuga ko uwuzwi nka Thierry Katamoya ariwe yoba agiye gusubirira Gaby Bugaga muri Seni. Inama nkenguzamateka ibisabwe na Perezida Evariste Ndayishimiye yaraye yemeje ko Thierry Katamoya agiye kuba umukomiseri wa Seni ajejwe ububiko n'amasoko, commissionnaire chargé de la logistique et des approvisionnements. Muri ayo mabanga kandi Thierry Katamoya asubiriye muhisi Gaby Bugaga aherutse kugandagurwa, nayo yari yabaye umushikiranganje muri Nyandagaro uyu mwaka wa 2025. Gaby Bugaga ntiyari kandi bwasubirizwe muri Seni. Ntawuzi impamvu bishobotse kumusubiriza ari uko yishwe. Thierry Katamoya yamenyekanye cane nk'umumenyeshamakuru wa RTNB. Ijwi ryiwe ryari rimenyerewe mu mwanya w'amakuru. Mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza naho Katamoya yakunze kuboneka arongora vya biganiro Perezida Nkurunziza yaza araha abamenyeshamakuru n'abanyagihugu bamubaza kw'iterefone. Muri 2018 Thierry Katamoya yagenewe kuba umwunganizi assistant umushikiranganje ajejwe kumenyesha amakuru n'ibimenyeshamakuru. Ikibanza yarakibayemwo ku bashikiranganje batandukanye. Yagiye kandi gukurwa haje Gaby Bugaga aja kuba umuhanuzi w'umuyobozi mukuru wa RTNB. Birashoboka rero ko imigendanire ya bene Bugaga itari myiza cane nk'uko amasoko yacu abivuga. Chanel Sabibona, Thierry Katamoya, Gaby Bugaga ni bamwe mu bamenyeshamakuru ba RTNB
abatwara CNDD-FDD barondeye barinjira mu mugambwe mu kiringo ca mbere ca Nkurunziza. Si bo bonyene, niyo yabaye intambwe ya mbere yo kunumya abamenyeshamakuru ba RTNB wasanga bashobora kwihagararako bakanka akarenganyo. Ubu RTNB aho bayigejeje ntihatandukanye kanini na Rema FM. Ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza carangiye RTNB itwarwa n'umukuru w'imbonerakure, ubu naho ifiswe n'abo muri Fondation Mugiraneza ya Angeline Ndayishimiye. Abo bamenyeshamakuru barakoreshejwe, bahavuye baza baraduga mu nzego zibambaye. Ikarata ya SNA hafi y'ikiziga ca Gabi Bugaga. Kugeza ubu ntawuratahura impamvu abishe umushikiranganji Gabi Bugaga bashimye gushira hafi yiwe ikarata yerekana ko ari komiseri wa seni kurusha kuvuga ko ari umushikiranganji. Mu gatondo ko ka kare ku munsi w'igandagurwa rya Gabi Bugaga, kuri runo rubuga rwarose ubutumwa bwatubwira ko mu Bigazi mu Rubirizi hatowe ikiziga c'umuntu yaraye yishwe n'isanganya ry'imodoka. Umuntu yavuga ko batazi uwapfuye ko yoba ari umushikiranganji Gabi Bugaga kuko bamusonze ko ikarata yerekana ko ari umukozi wa seni. Uwo muntu yanatwemereye ko aca arungika ifoto y'ikiziga. Imbere yo kwandika iyo nkuru twabanje kuraba ko hari abandi bayimenye kugira ntidusange tuguye umutego. Kuri Twitter twasanze ikimenyeshamakuru SOS Media Burundi kimaze iminota 4 kiyanditse. Icatangaje nyuma gato nuko ya foto twahawe ariyo nyene yaciye ikoreshwa n'imbuga zitandukanye. Hari ikintu benshi batitwararitse, kurubuga imbuga zose zanditse kuri Bugaga zakoresheje amafoto asa. Ni ukuvuga ko inkuru ijanye n'urupfu rwa Gabi Bugaga twese twayihawe n'umugwi umwe wari wateguye ibiza kuvugwa. Twese twaratangajwe n'ingene Gabi Bugaga yari aryamye mu modoka, kuguru kumwe kuri mw'idirisha. Hariho kandi hari ikibazo twese tutigeze twibaza, ni kubera iki arya amafoto ya Bugaga yagumye yerekana umusaya umwe, urya musaya wundi wo yari aryamiye ni kuki atafoto n'imwe yerekanye? Nimba kandi amafoto yafatwa n'abanyagihugu barengana, ni kuki batamugaraguye ngo babone uwundi musaya? Amasoko y'ibanga yemeza kandi ko urya musaya wanyegejwe ari wo ngo werekana ko yarashwe, noneho igihe ahambwa ngo yerekanywe atekeye mu maso hose kugira ngo aho yarashwe ntihamenyekane. Tugarutse rero kuri iyi karata yashizwe hafi y'ikiziga bwari ubutumwa bushobora kuba buvuga icatumye Bugaga yicwa. Iki kibanza Thierry Kitamuya agiyemwo kirahambaye cane muri seni. Uyu munsi ikibazo ntikikiri ibi bizova mu matora, ivyo birazwi. Tuyobowe gusa ihuriro Prosper Ntahorwamiye azosoma nayo azotubwira ko yatsinze. Turamuzi twese, sinzi n'impamvu barinda konona amayeri yafashije igihugu. Ubu ihiganwa ryonyene risagaye muri seni ni iry'amasoko y'ivyo seni ikoresha, si ingwano iri hagati y'abasenedefdd n'abatavuga rumwe nayo, ahubwo ni intambara iri hagati y'ibihangange mu butegetsi. Ninde azotahira amamiliyaridi yo gukora amakarata y'itora, bulletin de vote n'izindi nyandiko za seni? Hariho kandi n'ayandi masoko menshi cane seni ikenera mu gihe c'amatora.
umuhisi Gaby Bugaga yahagararira inyungu za CNDD-FDD n'iza Reverien Ndikuriyo muri ayo masoko ya Senit Thierry Hitamoya nawe azoba uwande, niko ababikurikirana hafi babandanya kwibaza. Rero jimire mwese mwari kumwe natwe amakuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri ino saha dusozera amakuru yacu n'amakuru aba ariko aravugwa ibintu atandukanye nko muri politike, mu nkino, mu ndero, muri kazi na muntu ndetse n'andi makuru yose aba arimo aravugwa ibintu atandukanye. We rero utaravyonda suivre partage ndetse na s'abonner vyonda ko kugira ngo uzura bwambere kubona amakuru n'ibiganiro tuba turiko turagushikiriza umwanya n'umwanya. Amakuru yacu y'aka kanya muyashikirizwa kuri uyu muyoboro wa YouTube wa Isange TV, aho tuba twakoze amatohoza mu menyesha amakuru bitandukanye ndetse n'amakuru tuba twatorejwe n'amasoko yacu ndetse n'abamenyesha amakuru bacu. Ndabashimiye, amakuru yacu n'agasaga.